Bonane bakunzi bo kwiJOB ni kuri Pam Channel TV ni wamacha gano cyane kiryoshye cyane kwiJOB uyu mwaka ndabifurije umwaka mwiza mu miryango gutera imbere amajob agwire cyane cyo twebwe abajene ngo dukore nkuko tubihumirizwa na leta ngo dukura amaboko mu muzu ngo dukore uyu munsi rero twashimye kugendera umudamu akora ibintu byo gushona ndamu mwiza kandi akabikora neza igihe cyose unyemeje kwiJOB ndavuga yuko ubikora neza kwiJOB tuko tayari. Oti karibu Madame Sandra. Ndakubonye kwiJOB. Urabona nyene ko bitoroshe. Kwana ndi kwiJOB tugire gutya. Tuje nambare. Sandra, aveko namwe kiganiro akano shaka ko tubyaje nawe kugira ngo guest wanje mutumire wanje bari muri mood nyene. Ego kwiJOB tuko tayari. Okay, kwiJOB Sandra ndagusanze kwiJOB ajishwa kuba ndakuzi kuri Sandra ngabo abatumire banje bakeneye kumenya ati Sandra amazina yiwe ni inde akora iki. Bon, Sandra umutayeri nkuko mudusanze turi ku kazi ndashona. Amazina yanje ni Sandra Uwimana. Sandra kusanzwe kwiJOB antwa iJOB yose bifise isaha batangurirako n'amasaha ugarirako. Sandra ngaha anye mutangura sangapi mukugara sangapi? Mu bisanzwe twebwe dutangura isaha zibiri tuba dutanguye. Ego saa mbiri ni gushika ugategura ahantu tuba twakoreye. Hama saa mbiri na nusu tukaba turatanguye akazi. Hama saa moya na nusu tuba twugaye mugari gihe donc bisaba yuko tubandanya akazi wumva ko kabaye kenshi wumva hari n'igihe umuntu abizana ati ndabikeneye ejo ari express wumva ugaca usanga ubayobije kurara urakora ijoro ryose wumva ntitugira igihe ntitugira umwanya amase gutaha hari igihe usanga mwarengeje. Bon hari igihe usanga twarengeje. Nta tugusanze nga eska tugusanze bahita gute mukorera hitwa gute? Bon dukorera kuri Avenue de l'Université mu bisanzwe igaleri yitwa Galeri Ishaka. Naona ko ari kwibarabara juste kwibarabara. Yego Sandra ndashaka utubwire gato kuvyerekeye uyu mwuga wo gushona. Icumviro caje gute wabitanguye gute kugira ngo meme no karadukurikirana ashobora kuvuga ati nani ndashobora gutangurira aha hama kugira ngo nanje ndonke ico gukora. Donc iciyumviro ingene caje ico gihe nari mpejeje kaminuza mu gisata muri marketing. Bon nkuko twese uhejeje intumbero niyo kurondera akazi. Hama ndagenda ndarondera nk'abandi bose ama promesse uronka kugira agenda utegura ibi nibi. Hama ndi ngaho nyene sinzi ingene iciyumviro canjemo ndaga none ibi bintu bon reka mfata umwanya niyumvire senge ko nyene usanga donc abantu turatandukanya harabizera n'undi avuga ati ndakora. Hama niho naronse iyo ide yari kure yanje hama donka ico ciyumviro ntabivyiyumvirako ndacizera ndagitangura gutyo. Okay, aho nyene byagusavye iki kugira ngo utanguze rero uyu mwuga iJOB? Bon ikintu byansavye premièrement byarantwaye uburyo bwinshi. Umva harimo kwiga narize nace nsubira ku ntebe y'ishuri ndiga. Hama bintwara uburyo bwo kwiga. Hama mu nyuma ndaheza nize nk'imyaka 3 mu nyuma ndaheza. Hama bisaba kandi bintwara ubundi buryo bwo kugira ngo ashobore kuba notangura. Ego shaka kumenya ati aya ma model urusanzwe yazi canke waragerageje ubushakashatsi ko kuvuga ati nkine kwiga aba model nayo? Bon harayo ubusanzwe uzi abadame abagabo ubusanzwe uzi bambara. Hama hari n'ayandi abakiriya bazana. Hama hari n'ayandi woshobora kwiyumvira ukamwongereza kwa kandi kantu wiyumvira donc nuko. Challenge wagiye uraronka Jean
ikintu byakugoye ibintu byagiye birapetete binagutitaza ko ati chef ibintu menga nura bivamo kuko gitangura umwuga bwa mbere urahana n'ibintu bitandukanye biguvuna kumva ko wobiheba nkizi icambere usanga donc abantu kukugira icizere biragoye donc hari umutayeri hari abantu babona nk'abatayeri umva kubonye wewe ntiwe ubona wonshonera impuzu umva ko hari igicapo bihaye nta mujene ushobora kubona canke umuntu kanaka ushobora kubona ngo ariko arashona hari ama image bihaye y'abantu bashobora gukora uno mwuga umva byasabye inguvu nyinshi cyane kugira ngo nzane ico cizere mugaca usanga ukoreye umwe arabonye ingene gatose abwiye uwundi atirega atujya weshona ntiyego rabi yarayishonye hamica kabiri donc ni ibikoresho ko kutusaba donc ibikoresho bizimvye cyane bizimvye amamashini bon navyone ni ikintu kigoye ego nivyo bintu mvuga ni nahuye navyo kwitegura kwa ngo tubwire nabonye ngama mashini arabiri iyi mashini iyi ni yindi ego bitandukaniye kuki bon mubikora gute mu bisanzwe amamashini iyi ni igira boutonnière ku mashati amabuto hajya amabuto aja ni ibigira n'amaveste bashobora kugira boutonnière ugashirako hama ikindi naco nashobora kugira surfilage y'impuzu yaheze kugira ngo iboneke neza nahone ukagira kandi kongera igashona ibindi bisanzwe n'amazigza ku mamputano n'akantu nabonye ngaha akanako nagaki bon akaanye ni pedale iyi ni pedale y'imashini ko iri ushobora gucomeka ukayikoresha canke udacometse reka nkoreshe y'amatara yacitse reka nkoreshe bisanzwe n'amaguru ugakoresha n'amaguru hamirya nayo nayone irasanzwe nayo irakora irasanzwe ariko hari ivyo idakora irashona bisanzwe yego ushaka kutubwira nk'ama model mushona bon ama model dushona ari kwinshi cyane hari ama model y'abagore ubukanzu hari amakanzu bon abagore twafise utuntu twinshi tudekoro twinshi mu muzu hari impuzu z'imanza hari impuzu z'imanza ma etat civile abafise ama diplome hajya hose zirahari hama hariyo uturelax abantu bakeneye kwirelaxa yambara natwo twuzuye ubwoko bw'impuzu mushoraniza abadamu gusa canke mushoraniza abagabo turavanga abagabo abagore hari n'ibindi wabonye hajya ama jeans urayikorera wenyene yego donc benshi nibabimenyereye ama jeans amapantaro y'ama jeans iciyumviro cavuye cyo gukora ama jeans iciyumviro ahantu cavuye nuko nabonye ko usanga bikora abantu bake kandi ugasanga turashoboye kubikora kugira ngo wereke uko n'abarundi bashobora kubikorera kugira nerekane ko n'abarundi ivy'abanyamahanga bashoboye natwe bw'abarundi turabishobora naragize se ya mbere iratoka uwundi abibonye adandaza bajya badandaza mu masoko araza ati nkorera gutya na gutya bana karatoka aragurisha umva idini atare ama jinx agiye gukorwa bikomeye bose ntibumva ko bikorwa pourtant abarundi turashoboye gukora turashoboye cyo tume ikiganiro cyo kujobo gihari kugira ngo tureke abene igihugu yuko hariho impano mitwebwe nyene kugira ngo niba ikintu baba batuma hanze y'ibihugu babone ko mu Burundi dushobora kugikora nk'umuntu avuga ati umwuga wo gushona uraba abatize canke abubuzima bwanse wo umvise nk'iyo jambo canke cyo ciyumvira nk'ico nikiyo uvuga bon numvise ico kintu ndatwenga cane mu bisanzwe umwuga suwaba anye suwaba ariya anye umwuga n'umuntu wese ico kintu agifise muri bitaravye icari ahava kandi bikagutunga bikakubeshaho umwuga nuwa bose suwaba anye n'aba anye eka umwuga nuwa bose ego
ndashaka utubwire n'izihe ngorane usanga zibonekeza muri job yawe. Bon bisanzwe abatayeri batuzi nk'abayesco akoye kurashaka wowe bwabivugiye urumva abatayeri batuzi nk'abayesco et pourtant sivyo si mwese bon si twese urumva si twese ukuvuza ati ngo ntitwabayesco ari n'abandi yaje badukurikira bati yo reka batumaze ntimuzu yanje nagiye kwitora nka rendez-vous natinze ndaheba muga bon ego birashika nkuko nubundi buzi bishika urumva muga igishika hari igihe ushobora kwakira impuzu urumva wakiriye impuzu kote ziwanje no kuza wakiriye ntupendere muvuga wakiriye ego bon kuri kote yacu birashika ugasanga impuzu zibaye nyinshi ugasanga uri kuraraba umuntu umwanya yaguhaye mwahanye rendez-vous ko uba wanditse isaha azoyitorerako umunsi azoyitorerako uri kuraraba ukabona ko kakubanye kabisa akazi ari kenshi ahubwo uwo muntu iyo munsi irasivye karabaye ariko ikintu nkora fuma ndondera uwundi mukozi aza gukora nkabongerezamwo kugira ngo uwo muntu ntatakaze rendez-vous ntayitakaze nanje sintakaze umukiriya yego nabonye ufise aho mufashanya akazi ngaha anye mbese akazi ko ngaha anye gatunganyije gute? Bon akazi ko ngaha anye ukuntu gatunganije hari abashona ibintu bitandukanye mwabonye hari umusore mwabonye hariya anye arashona iby'abagabo presque nka byose iby'abagabo amakoti amapantaro mva hari kugwa impuzu z'abagabo iby'abagabo n'abagore ababizi muga cyane iby'abagabo arabigira hari umukobwa mwabonye hariya anye nawene iby'abagore arabishoboye arabikora ya hama na jewe ubwanje na jewe hari genda bakatira nkabahereza bagakora na jewe nkaja mu bandi tugashona yego ndashaka utubwire rero igitenge igitenge gisobanuye iki kuri Sandra? bisanzwe kuko ugiye kuraba mu by'ukuri ari ibitenge nibyo bidomina cyane icyo bituma yenda kuba ati igitenge gisobanuye iki kuri Sandra? Bon bisanzwe nawe urabizi igitenge ni style donc ni style y'ikinyafrika hanze wambaye igitenge ubwo nyene bacabona ugutovuga bacabona hari n'igihe n'umuzungu urumva asaba ntindakeneye ya style y'abanyafrika igitenge ni igitenge donc modèle urayishona ariko donc matière ni igitenge okay ndashaka utubwire nk'iyo ubonye nk'umukiriya wawe washoneye yambaye ukabona nawe ubwawe pasi araberewe cyo kumva ubundi umuntu akavuga turaberewe ziguha izihe nguvu? Bon iyo mbonye umukiriya aberewe vraiment cyangwa nubwo akipine nkumva araryohewe atanguye kwikubita udufoto nyene urumva yifotora naheze ntave mu cirore nukuri ndaryoherwa nkumva inkomezi nyinshi zo kubandanya d'après donc n'ibintu byinshi uba wahuye suko donc ibintu byinshi uba wahuye navyo kwa uruhe n'ibiki byose ibintu bitandukanye ndumva ko ndyohewe aho umengeje nozinduka nkatonda sinzere yego hama ndashaka utubwire aho ugeze byagusabye iki? Sha ni nguvu nyinshi cyane donc cyambere nuko nakoresheje udufaranga uba waziganyije natwe musanga ari dukeya urumva ko donc nkiri umunyeshuri hari igihe waronka akaraka ugashona kandi ukongera ukiga donc twa dufaranga uba warabitse cyangwa ugasanga haje n'uwundi araguhaye yumvise umugambi wawe bisa nk'ibyo donc bisa nk'ibyo naho bitandukaniye umva tuba duhera dukeya hama ukabona uwo mugambi n'ukuri ntabyo nzoshobora urumva hama ukatwegeranya akamashini ka mbere ukaba uratanguye agatewe urumva hari naho donc byansaze gushonera muhira gutangurira muhira nkakorera muhira kuba warashoneye umwe akakazana muhira buke ugafata ikibanza buke ukazana akandi kamashini buke ukagenda muga vraiment bari ibintu bitoroshe yego Madame Sandra ndashaka kutubwira harimo umuntu ashobora kuzana igitenge atazi modeli
Jean akabura shwa akavuga ati kangeze basi kwa Sandra antoze ngaho nizihe bwoko z'impuzu mushona. Bon, nkuko mwabibona dufise amamodele menshi cyane. Dufise amamodele hariyo amakanzu y'abagore, amaholaxe benshi bakunda gushonesha mu bitenge. Bon, buhara baje nyene igisirimu caje agakwita mu gatisi agashonesha ka. Donc abadamu barakunda kwisanzura yatagiye mu rubanza akisanzura akambara akantu kamuha amahoro urumva. Hariyo amakoti, hariyo impuzu z'ama soirée, hariyo z'ama état civile, z'ama diplôme, hariyo amakanzu donc mu manza. Abantu baja mu manza kandi urazi ko abarundi vraiment bitari imanza bikomeye cyane. Munashaka gahuzi k'imanza je kwa Sandra. Imanza zona zanya gatisi ki batakahanya gakakanzu nakunze kwambara kwa gatandatu. Barita bimanza bikomeye. Urumva. Bon, ikindi nacone aba mama bakunda imvutano urazi ko ari umukenyero w'abarundi kazi. Bon, urabona ko ngaha hariyo imvutano ntirakogwa. Iyi ni tisi y'imvutano umva munsi tuzomushiramwo doublure amunsi ko donc turayishona harabazi bambara yayindi indani jipo y'indani ariko hari nabandi tuca dushona ukayifatanya hamakayambara yego imvutano turazikora n'ububuruza bw'imvutano bwo hejuru turabikora yego n'amaburuza asanzwe y'abadame yo mu bitenge turayakora donc nk'ivyo yego. Hama hakabaho ikindi cyane twatanguye gikome n'abagabo amashati amakoti mwayabonye nayone. Hama ikindi nacone cyane ubu turiko turakora cyane gose na majinx. Majinx akorewe mu Burundi. Wambe numvise kuri je bwawe. Donc amajinx akorewe mu gihugu cacu c'u Burundi. Usanga nyinshi handitswe mu Bushinwa hehehe ubona uzofuta nk'akantu kanditse ko nukuri nanje ngiye kurondera cyangwa bita ko made in Burundi cyane gose nukuri vuba ko ibyo bintu birantera ishavu bumva mu Bushinwa he none abarundi twebwe kadishoboye ya umuntu umwe yarazanye agatisi ngaha anye ka jeans anzanira n'agapantaro nti rero raba ingene umurera kano gapantaro nyene ebana jeans gutya nyene urabishoboye ndabishoboye urabishoboye wewe urabi donc nawe nayitanga afise ubwoba akazanye ebana karatoka agakunda ebana aragakunda byagwa urabona yuko nanje nimejeje ndagaheje vraiment ico cimviro sinumva naje izo namba nazigura mu isoko ndaye kwera ubunya mahiranje yawo mu isoko ntabazosura kurya ipantaro y'ibihumbi 60 urumva ipantaro y'ibihumbi 50 urumva niyo make nshasha urumva amara ni menshi ndakazanye nkakishonera muri yo ayo 60 mija kuyigura uragura tisi ukaza ugashona ugashona bien none nubona urakazana ugashona neza urumva hamugaca utwika hamugaca uwambara ukaberwa kandi ari bya bindi byavuye mu maboko ya twebwe tugaya urumva uraza kubona jinx iri hajya anye n'ishati ipantaro n'ishati ya jinx yego uraza kubibona ipantaro ya jeans donc twakoze ngaanye kandi benshi hari n'uwagize commande y'ama jeans acatekera neza hama bagaca bamugurira mu isoko agaca dandaza jenjejwe kuzimukorera hama wagatwara akadandaza niyo mpamvu ku iJOB ikiganiro ku iJOB gihe hari kugira ngo cereke nk'abene gihugu yuko mu Burundi turashoboye mu Burundi hari ingabirano nyinshi zijyanye cyane twebwe abajene duhaguruke dukore tubahimiriza cyane vraiment tugira ico dukoze kugira ngo twiteze imbere duteze imbere imiryango yacu n'igihugu cacu kugira ngo dusozere ikiganiro ndashaka ubwire ugwaruka uko baheze amashuri ndakeneye ubwire meme n'abahejeje bakirindira ubuzi muri leta nk'izihe impanuro uwo mubwira impanuro nohereza ugwaruka hari abicaye muhira barindiriye ko bazoronka akazi ntinakarama ipromesse azonka akazi imyaka 3 imyaka 4 iraheze wicaye muhira umva hari nabandi baguma biruka barondera kanatsinda urabona ko uba nta kazi kagihari kiretse
kwikorera iwawe umukuru w'igihugu twese aduhimiriza kugira ibikorwa dukoze imigambi kugira ngo twiteze imbere ntitugume tuteze leta ko arizo ariyo izo donc niyo tujejwe voilà kavuze neza rero donc ikintu nubahimiriza umwe wese arashoboye nagenda arabe ikintu kiri muri we agiriye donc agire icatanguje agire icakoze kugira ngo aronke na wene ingene ashobora kwiteza imbere yego nukuri badamfana ryohewe natwe hasigaye kuntembereza rero yego kanabonye ama jeans bana y'umutagato vraiment ayo sidekeneye kuyabona kugira ngo nako dukurikirana bamenye ibyo Sandra akora ibiki akora byiza kandi turaryohewe ubaye n'umudamu wa mbere kuri uyu mwaka 2023 ndaryohewe cyane kandi ndazi yuko n'undi mwaka ato kwitisha ngati kana ingene ibintu byabaye umutagato nyene tuvyumva yego nashatse gushimire kukuntu batwakiriye akanuhereza ko ushobora kubwira nk'abantu bagukeneye batabushobora kuronka ngaha anyikorera ngo kuronka gute bon abantu bankeneye bifuza gushonesha cyangwa ibindi bintu byerekeye ibyo dukora inimero yanje ndafise nimero ya telefone nimero yanje ni 62 10 73 74 ushobora kundondera kuri WhatsApp ushobora kundondera hose bisanzwe arandonka kwijobu rero tuyibandanye canke tuko tayari ko twabivutse tuguma turi tayari ageze tafi yuko tweka ibikorwa rero bakunzi bo kwijobu mwumvise Madame Sandra yatubwiye igitenge cyo kuri we gisobanura aratubwiye n'ukuntu umwuga wiwe yawutanguye naho ubu ageze kwijobu abantu bakinisha ijobu y'iki gihe ntimuzombatse duhaguruka cyane cyane abajene turafise ingabire zitandukanye mwitwebwe mugabo ntidushaka gukora haguruka niyo mwanya leta yamaze kuduza abakozi nahaci ho guhaguruka ngo tukore bakunzi banje nimonde kone mpari kubwanyu ngo ndabereke yuko byose bishoboka bakunzi ba Pam Channel TV ikiganiro cyane kugarukiye ngaha naho mu kiganiro gikurikira ntimwibagire kugira sabone aho hasi ama like ama comment abanyamyuga hose aho muri mushaka ko ndabashikiye ko dukorana andika ngaho muri commentaire mwandike musige nimero muvuga ibyo mukora ndazi ndamukunzi wanyu kandi namo murankurikira nzobasanga aho muri dukorane kwijob tuko tayari